turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye kuza dusangira ijambo ry'Imana ryanditse muri Timoteyo wa 2 igice cya 3 turavugana ku murongo w'10. Ijambo ry'umutwe ravuga ngo ibyanditswe vyera nivyo bizigama umuntu umutima. Ku 10 aravuga ngo ariko weho wakurikiye neza ukwigisha kwanje n'ingeso n'imigabo n'ukwizera no kutarambirwa n'urukundo n'ukwihangana. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Hano rero ijambo ry'Imana ratubwiye ngo ariko wewe wakurikiye neza ukwigisha kwanje n'ingeso n'imigabo n'ukwizera no kutarambirwa ngo n'urukundo n'ukwihangana. Rero ijambo ry'Imana ratubwiye ngo ariko weho wakurikiye neza ukwigisha kwanje. Rero ijambo ry'Imana ratubwiye ngo umuntu yakurikiye neza ukwigisha kwayo agasoma ijambo ry'Imana agakora ibyo gukiranuka agakora uko ijambo ry'Imana rimugera. Rero amubwiye ngo ariko weho wakurikiye neza ukwigisha kwanje. Rero ijambo ry'Imana tubwiye ngo dukwiye gukurikira ukwigisha kw'Imana ndetse uko ijambo ry'Imana ritubwira. Rero iyo dukurikira ijambo ry'Imana uko ritubwira ni kujya kenshi mpemu yera agendera umuntu akamubwira ngo ukwiye kugendera ukwiye gukora uku, uyu munsi nimba ubyutse kora uku, vuga uku, genda uku. Rero haya niko Imana ibiriko yigisha umuntu bigatuma agendera mu nzira yayo, kuko iyo kenshi wagiye mu nzira Imana idashaka mpemu yaraza hagusanga ahubwo ati yewe nubwo biri uko uno munsi wagenza uko hari ko utakoze neza bigatuma uca bugufi ukihana. Rero ijambo ry'Imana iratubwiye ngo wakurikiranye neza ukwigisha kwanje ngo n'ingeso zanje. Rero ingeso Imana itubwira nuko ukwiye gukiranuka ukagendera mu nzira za Imana ikubwira ugakora ibyo Imana igomba udashingiye kuri kutaravye ku kunyungu yawe, ari ukavuga uti ndiko ndakora kugira ngo nshimishe Imana, kandi utavuga ngo ukore ngo ushimishe umwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu ntabwo wabasha kumushimisha. Ariko kenshi iyo ukoze urakora kugira ngo ushimishe iyaguhamagaye. Ninko kenshi iyo turi nko mu buzi turakora kugira ngo dushimishe abadutwara, ariko niyo kenshi rero iyo dukorera Imana dukwiye gukora kugira ngo dushimishe Imana. Rero hano ijambo ry'Imana tubwiye ngo ariko weho wakurikiye neza ukwigisha kwanje ngo n'ingeso n'imigabo n'ukwizera ngo n'ukutarambirwa. Rero ijambo ry'Imana tubwiye ngo ugakurikira ingeso nziza ukagendera mu nzira Imana igushakamwo ukagira ingeso nziza ndetse utarambirwa. Kutarambirwa ni nk'iyo uri kurasengera ikintu canke wasabye ikintu canke Imana yagusezerana ikintu ukabantu kirashika nturambirwe, guma wizeye uvuga uti nubwo biri uko ndazi nimba n'umunsi kitabonetse ariko ejo kizoboneka. Rero bisaba yuko utarambirwa, nimba uri mu rugendo ruja mu ijuru Imana ikagusezerana ati nzogukorera iki. Ibi byose bindi tukiri hano mu isi ni bidufasha muri no rugendo kugira ngo ntiducobogore, ariko ico twasezerana isezerano kuryo kuzobana n'Imana mu bwami bwo mu ijuru. Rero muri ico gihe bisaba kwizera kandi bigasaba no kutarambirwa, na kenshi bigasaba no kwihangana, kuko kenshi duhuramwe n'ibibazo muri uru rugendo ugasanga duhura n'intambara nyinshi, ariko iyo byose bisaba kugira ngo tugirene twihangane ntiducike intege. Rero ngo tukwiye kugendera mu ngeso nziza Imana itugera. Ingeso nziza Imana tugera nukubaha Imana. Ngo kubaha Imana no gukora ivyo Imana igomba, no kugendera mu nzira yayo, no kuvuga nk'abana b'Imana. Kuvuga nk'abana b'Imana no kudatukana, kutabesha, kuvugana ukuri na bagenzi banyu, kutavugana ibinyoma, ndetse kugendera mu ngeso Imana igushakamwo nuko Imana ikubwira ati ndagomba gukora uko ugakora uko nyene utarengejeho, canke Imana ikubwira ati ndagomba umvugire ugende umbwire naka canke umbwirire mwishengero kanaka canke gutwa muri ku muntu, ariko mwico gihe gutumye ikagomba ukore uko Imana yagutumye utarengejeho udakuyeho. Rero niyo ngeso Imana ikutugombamwo, ukagira ingeso nziza ukabana bagenzi banyu neza, ndetse ukaba umwizigirwa w'Imana. Umwizigirwa w'Imana no kumwizigirwa ku buryo utarenga ku vy'Imana yakubwiye. Rero niko ijambo ry'Imana ritubwiye, yatubwiye ngo ariko wewe wakurikiye neza ukwigisha. Rero Imana itubwiye ngo dukurikire ukwigisha kwayo. Ukwigisha kwayo nuko dukora ivy'Imana yatugeze. Ngo n'ingeso n'imigabo n'ukwizera no kutarambirwa n'urukundo no kwihanganira no kwihangana.
rero tukagira urukundo tugakundana tugakunda bene data utamukunze ngo ndamukunze kugira ngo azompiki nimukunda nawe ejo azompiki chanzo gukunda umuntu ataca umuzigaho gukunda umuntu atari uko atayindi gahunda yindi mufiti ariko kumukunda kugira ngo umwereke urukundo rw'abana b'Imana umwereke urukundo rw'abana baja mu ijuru kugira ngo nawe umwiyegereze kugira ngo muzojane mu bwami bwo mu ijuru rero bisaba yuko tugendera mu nzira Imana idushakamwo rero ijambo ry'Imana Imana yasize ku mutima kugira ngo dusangire ni ijambo ry'Imana ryese muri Timoteyo wa 2 ku murongo w'10 utubwira uko umuntu akwiye kugendera mu nzira yayo uko abantu b'Imana bakwiye kuba bameze Imana yo mu ijuru ibaho umugisha turagushimiye mwami w'abami turagushimiye kubw'urukundo rwawe turagushimiye ko ngiye kutwibutsa uko dukwiye kugiranira urukundo na bene data uko dukwiye gukunda tutaravye ngujya ngo ndamukunda kugira ngo azomarire iki ariko gakunda umuntu atakenda kimwitezeho nigo rukundo ugomba ko dukundana nk'abana b'Imana onenya ko turagushimiye ko abanye natwe kandi ukabusozeranye natwe icubahiro ni cyawe ni mwiza ryawe gera Yesu Kristo amen